kuba umukobwa deja ikintu cyambere kuba umukobwa ni dépense vrai sinye nganda babeje harige mani nicara mpampa ati mana ko gutangiza umuhungu tumunyigira umuhungu peut-être rego nohangayika inge gato ego navyo ni dépense muga twe dépense tugira tukubiriza umubwanwa imisi yose umviriza wowe ndavuga none atamahera nta mariage atamahera nta kigero abantu bakera dusubiye inyuma abantu bakera batanga amahera mu rukundo rw'iwabo yes sana kera ho byari hatari kera n'ishuri nakurikirasha kera ikibazo cyari gihari abantu bose bari bafite amahera ako batanga ibintu bivana kandi mugaho nuko kera atabakobwa bahemuka rego ubunya abakobwa tuske amahera yabaye menshi rega muhemuka kubera amahera nyene unashaka kumwemukira gute ukumva nk'umukobwa dufate Beni urafise amahera sivyo rake nta mahera afise ayibona dufate muri babiri gute wewe Beni wewe urampa amahera sivyo amahera icyo kare cyose mugabo hari abantu usanga batagira indero hariho umuntu ashaka kuvuga ngo kena amahera bashaka kuguha amahera mugabo akagusanga araguturubika bashaka ngo dukunda atipe ngo bafise amahera reka genda gikosora ntidukunda abahungu bafise amahera dukunda abahungu bazi kuyarondera Hello bakunzi ba Buja TV ni mwaramutse cyangwa mwiriwe banye naho muherereye nkuko musanzwe mubimenyereye kuri micro muri kumwe na Krista canke Beni canke Ange ariko ubu none hani face to face ni kiganiro dukora nje na Beni tubazanira ibyamamare sinzi ko mubona kuri kamera Beni waramutse Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Checking amakuru cyama kibazanira bishama vuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tubikora Krista, twamaze tugira iki? Dukengurukira Imana. Dukengurukire bandi. Abantu barabigana nama mvuga ngo naba CEO, mwe mu biganiro byacu. Gambe na mbere nshimira abantu barabye ikiganiro twakoranye face to face twakoranye turi kumwe na Kate ariko tutarajya kure reka turamutse abantu bakurikiye ibiganiro bya Buja Hit cyane abantu bari muri diaspora kuko iyo mvuze ngo cyane nuko ari abantu nyene batwitaho cyane duhera muri Canada muri Etats-Unis muri Australia muri Oman hamwe na Kate iko nacheka sana muze muri Oman afite diaspora kiri muri Oman muri Oman reka tunoro mu mugabo nuko araza kwitubwira yes ko muri abantu muri Canada muri Australia uvuga muri Europe nzima ahantu hose wherever muri Bangladesh wherever vraiment turabakunda cyane kandi yes mu Rwanda nibagiye mu grand frère umwe yitwa Kazungu umuturanyi series Alain akina mu umuturanyi no muntu yanyandikira ambwira ati ngo ndakora ibiganiro byanyu man turi kumwe n'umwami big up sana munyarwanda turi kumwe n'umwami muri face to face Beni bamubonye kabisa turi kumwe na Rock Sniper kumbe arashobora gufata umwanya akabaramutsa abakunzi ba Buja Hit TV turaho maji kabisa oya yamari high every day yamari high Rock ntabakunda umuntu amwicarako abayifuza ko abantu bose baje ko heje sinzi kizo kireza kumera neza turi kumwe n'umuririmbyi dufise ngaha aririmba neza ku ruhande rwanjye Beni siniko ndavuga ku ruhande kumba twisunze indirimbo yiwe kuntu yafatishije n'umuririmbyi abikora neza cyane indirimbo yaje mari indwi zinga indwi imwe yamaze ukwezi kumwe ufise ibihumbi amajana tutavuga ijana menga amaze gushikira amasamil nirashika na samil 43,000 views 43,000 views musi dukora iganiro ari kuri konti 35 mu kwezi kumwe vraiment bazumba 35 kwezi kumwe indirimbo yarase challenge nyinshi cyane kubwanje je nanzi kwigeze ku masamil ikibazo umwami hari ibintu umengo sinzi neza The Rock niko yimere mwana kugira ngo abavandimwe bumve n'umuntu turi kumwe bandi basuze mu njyana yawe tu muraho bakozi ba Buja Hit kabisa abarundi abanyamahanga bo muri ndabarabukije kabisa turabakunda cyane katamani kata abantu bataragira subscribe kata turakata kata fake friend ni fake what fake friend kata semana waka hypocrite kata iyo nirabandi baraseka boss shamuja kuri YouTube bandanya iyo nirabandi baraseka boss
For them it doesn't matter. DJ Mina wa figure home man. Kata. Kata. Everybody. Abantu siyo. Ilana ni 4. 4 mara 4. Yes, indirimbo yarashize hanze Beni yasohoye audio sinzi ko video ahantu igeze. Video irasohoye. Very soon, very kuko rafite n'umuntu adakunda kurekurana, akunda kurekura couple ni video na audio. Yeah, nakunda kurekura umwe, nakunda ngenda n'umwe, nakunda tuni couple. Yes, kumbe wifuza kumukurikirana Rock Sniper musenge kuri YouTube channel yiwe yitwa gutega Rock Official. Yeah. Utakora subscribe kuri Rock Official. Niko kanya ko kugira ngo ugendere n'indirimbo za gushyira ku mugoro mana umpetse n'umuhanga nako grand frère n'umuhanga. Toka wa emission. Umuhanga. Alimba neza azibintu. Wewe ndoko mtoto hapa wewe. Ubizi gute usanga nditimya. Nawe. Krista murandota. Yes, kumbe Krista nabona menga ariko arabacisha inyotera kwa kunzi babudget arashaka kutubwira mbega kuwa itwicaye no musi ngaha mbega bimeze gutega Krista. Yes, uramutse bakunze babudget. Abakunzi babudget ndabaramukije hama ngaha muri kumwe na Katya. Ego hama ikindi ngadabwira ico tuga dukore ngaha no munsi ico tuga tuganireko. Ndakivuge mu gifaransa amarakivuga mu kirundi ni l'importance de l'argent dans le couple. Kamaro k'amafaranga muri relation muri couple. Barakunda amahera. Vraiment ndakunda amafaranga vraiment. Agaciro k'amafaranga mu rukundo mu gihe umuntu ari kumwe n'undi dufate wenda babiri barakundana urumva agaciro k'amafaranga hagati yawe byifashe. Keko utavuze we na Beni. Yes, ati rero Katya yatubwiye ati mbega amafaranga arakenewe muri relation mbega agaciro k'amafaranga muri relation nakahe. Mbega dore kuri Rock bimeze gute Rock? Bimeze gute birakenewe ko amafaranga aja muri relation birakenewe bimeze gute agaciro k'amafaranga muri relation? Kuri wewe muri couple ari indispensable. Feta amahera arakenewe sana. Kwera umuntu uramukunda ayo n'amasentiment. So amahera nayo ni ikintu kiri important kuri bon ya vie wanje kubera atamahera hari n'ugo rukundo ntirushobora kuryoha nkuko umuntu wese abavyifuza azi iyo umuntu mukunda ubushaka umuhereza ibintu ubushaka umuryohere so ivyo bintu tuba dukeneye nta twoki hari basha sindaguhereza imene ngucundisha umundihire umpereze visa intwara Dubai kumuryohera umugore wanje so ntegeza gukora kugira ndondera ayo mahera hamangaruke ndamuhereze rujya rukundo nayo nivyo bintu bya company go rukundo donc ayo moment meza agugwa mahera ayo moment kwera turayarihira ofete Krista sinzi ni avi wanje ariko amahera avuga ati amafaranga arakenewe muri relation kandi cyane apana boro cyane gose cyane arakenewe cyane biraje gushika mu mukobwa maze gusokana nawo kamuha amahera nkamuha amahera ivyo abantu bahana bakundana ni byinshi je mbugarutse ku mahera none mu byo tuba duhana muri ivyo byinshi umva n'amahera ari byinshi nibirengeye n'amahera n'ibidiri musi y'amahera kabisa murabihana kubera mu mukunda ikintu kiri musi y'amahera era bakarorero amahera ubwira yaronke uravunika umutwe uriyumvira kwandikira umuntu je t'aime kiri gutwara umusegonda nuko kugira je t'aime ivyo ntibitwara amahera ivyo ni jambo bivuga ibintu byinshi ariko zitwara energy nkeyi kugira ubibwira umuntu kumukunda ariko amahera twari nguvuso kuyamuhereza bivana na point de vue y'uyo muntu uyo muntu nimba abona ati izi franga zilinichokesha papa nizipatie wote mwenye tunakutana mu barabara ndazipatia mwenye napenda so c'est comme ça. Yes, kuruhande rwa Biranseko baraza kumbabarira je ndavuga ingene ndavyumva. Okay. Beni amahera arakenewe mu rukundo mugabo kurundi ruhande ntakenewe ndaza gusigura impamvu zibiri hamwe akenewe ahandi adakenewe aho hagarikiye cyane mugabo muri izo mpande zibiri novuga ko icambere ni urukundo amahera ntakenewe cyane mu rukundo none ndabaye Krista ndindira gato ntaguciriyemo twamaze kuvuga ko turi mu rukundo deja urukundo rurahari none urundi rukundo amafaranga eske arakenewe kuyongera muri urwo rukundo voilà c'est ça la question urukundo rurahari amafaranga arakenewe rega fete ni nka je nawe turakundana turakundana deja ne turakeneye amahera
Okay, mbere yuko mvuga icyo kintu hari ikintu je mpora nibaza ukundanye n'umuhungu sibyo murakundanye tuvuge uri wanyu biwanyu sibyo winjiye mu rukundo n'uwo mutipe utanguye gukrea telefone nayo mfise na mavuta afite yo kwisiga urumva mbuziki hari ugushaka kujya muri salo mbere yuko ujya muhungaza ibyo bintu wabikuraga urumva nibwo kinjira mu rukundo mutangiye gukunda mutangiye kumubwira ngo nkira amafaranga kugura iki nkira amafaranga mbere yuko winjira mu rukundo n'ujya mu tipe mbere yuko ujura musabyo onye wewe bwa mbere wabikuraga sibyo reka je nihakarira kuri jewe ubu onye ndashaka ko mfise umuntu ayama ariko mbere atera yama nayasabaga abavyeyi kandi je sindamusaba urumva urashaka ko dukundana kambwira ati turamahera ugura iki niki abona ko gikenewe akibwiriza niyo mpamvu ndiko ndiyumvira ko amahera arakenewe dufate kakenewe muga kuri je ndumva ko mengo ntakenewe cyane kubera igikenewe cyane n'urukundo mani urashaka ko mukundana n'umuntu atamahera afise tuvuge nka gukunda we atamahera ufise nka kwemerera muri bwa bukene bwawe tukabubanamo mani naho twarya umuceri inusu y'umuceri umunsi wose sasa no mwijoro tukabanamo burya bukene canke je mfise amahera nkaba no gutunga we hari abantu benshi bavuga ko umukobwa haye umuhungu amahera kiba ari ikibazo urumva kuri jewe ndumva ko nyafise umukobwa haye amafaranga umuhungu nyene bakundana abantu benshi bavuga ko ari ikibazo nyene gikomeye sijura muhonga mwanaume kawaida kumukunda nibisanzwe abantu baba bagize iki baruvuze ngo abantu bagize ko abantu niko bavuga abantu nabo bantu ikibazo caje ndaguciriye mwijambo je sinzi ukuntu meze ndi allergique ku bintu biri imbécile je dirais kubera quand tu me dis ngo abantu bavuga abo bantu none turakundana bari muri couple bafisiye place muri couple yacu baraguterereye ivyo bavuga pourquoi est-ce que je devrais kuvyumviriza iyo turiko turarira turi babiri baba bahari iyo turiko turaryoherwa turi babiri sio baba bahari igenda ndakugirira amasantima barayandungikiye kuri bluetooth genre abantu barandaje umwana kati acavuga gatumurungikire raki amasantima ariko muri accompagner cha mutari simple byo kudiraga ni guciramwo gusa urumva iyo uvuze abantu muri couple tugire emission tuvuge ibintu tutaza kuvuga ibintu biriho ibintu biriho kuko muri couple ntashaka kubura abantu bavuga ntashaka kubura abantu bakwinjira akavuga ati abo bantu kandi tubiye carte urumva abantu ntibakwiye kugira ngo kwera abantu nibo bica urukundo rw'abantu babiri kuri je ngene nariko urukundo n'ubwo abantu babiri ntushobora gukundana muri abantu 10 amafaranga arakenewe mu gihe jewe akajambo kanyuma novuga amafaranga akenewe mu rukundo mu gihe ayo mahera hari adahari unavumiye ya voilà c'est ça au moins aho je suis d'accord ariko reka naho nyene kaje nakubesha kwihangana nako bivana sindapendana bon dufate ko ndi umuhungu bon kwera ndi umuhungu nyene byinshi fata yuko nkundanye n'umukobwa jewe ntafise ntafise amahera ariko miza pa ko umuntu adafise amahera arafise inguvu arafise ubwenge bwo kurondera ayo mahera so dukundana ntumpushinge kuyarondera taguheba kubera ndayakeneye none nk'ubu ndakugengira nje gukora ugacungira ngo yango guma muhira tujyabe okay nkabikora umunsi wa mbere umunsi wa kabiri indwi imwe indwi zibiri ya gatatu nzovuga what the fuck kubera ikindi uvuga ati what the fuck kubera je nimba Imana yarandemye hari abantu bazovuka kubera je nabayeho so abo batu abatari paga amanyumba zabo mapenzi yemini kupendaga we naba ndi kumwe nawe ntari kumwe nawe abo bantu bazogaburirwa nivyo nzoba narabasigiye urabitaho vuze ijambo ry'akamaro so amahera hatugaruka handi arakenewe ahubwo rero twakuvuga ati ni gute abantu bakundana bahora ba challengingana gupushingana kurondera amahera none ukundana n'umukobwa kugira ngo nguru mubeje guma mu nzu elle travaille pas hari ikintu kicekiza mu mutwe cy'ibyo bintu umwami yaravuze ndakunda kumwita umwami hari ukuntu nk'ubu ubonyeje turakundanye nta mahera afise je nije mfise akazi urumva icyo kintu kice kigaruka mu mutwe kujya kubona ushaka gushokana n'umukobwa ari ufise amahera watamahera ufise nka kumenya mu bintu byose urumva mbe ibyo bintu urabishigikira wewe
nginamumvirije Rock neza ivyo bintu ntavyashigikira Rock n'umuntu akubwiye ati ndi umuhungu ntegezwa kurondera ntegezwa gukora rero maze kumbwira yuko no kwicara ngo nzana urukundo gusa ivyo bintu nkaho kuko ari abantu benshi cyane banyiteze ko jewe ko ari nabo ntazi abuzukuruza banje je Imana kumbura yifuza yuko uzocisha kuri jewe kugira abantu bashikirwe none ndakubaza nk'ubu wewe dufate for example tuvuga abatuzi bacu mwubaho ahantu mutumbereye baziranotse nk'umuzukuruza baziranotse ntarabaho urabaza ko nzogira struggle nk'iyo wewe wagize jamais urabitahura ntibikunda so uyo mwana azokura amwibuka ziranotse urabitahura azuza araba fier ndafise arrière grand père wanje yitwa ziranotse yarafise amahera menshi urabitahura kubivuga ko bazoba urabitahura kubera iki hari indi struggle y'ubuzima aba gusimbije le fait ko yabayeho yaratumye usimba ingorane zimwe mu buzima so tukipendana shushu jua tunapendana me hari abantu bazomva ko bazonkomoka ko jewe ibyo biratahuritse ariko nyine ni kica kintu c'amahera nariko ndavuga wewe wakundana n'umu dufate nta kazi ufise bro nta kazi ufise usokanye n'umudada nyine afise amahera uzokwihanganira kwama agutunze mu mahera yiwe nakubwiye ifo ko bica bigaruka rimwe nakubwira ifo ko abantu babiri bakundana rero bapushingana okay nk'ubu urafise amahera je ntayo mfise amiriza hari ivyo mashoboye mbuza amahera ariko ndafise inguvu ndafise ubwenge ndafise ivyiyumviro je suis pas débile urabitahura so ntegereza kugupropoza ama projet yanje ukayinvestisa none utemvishije ama projet yanje simpaka jewe Kristo ntahura ibyo umwami yavuze ku ruhande rwanje ndumva ko amafaranga adakenewe cyane arakenewe muga apana birenze nkuko umwami ari kubivuga sinzi nka kati avuga twumvirite murankanze umvirize naravyibagira ngo nshaka kumviriza je kuri Jean kuri kote yanje mbona ego amahera arakenewe amahera c'est la base urumva amahera c'est la base kubera urumva dukundana kwibotike dutwara amahera dufate n'inzu tubayemo deja tamera tugira umva nta n'inzu tubafise amafaranga nawe nimburi ngaho no musi ni kubera amahera shushu urumva urakora je ko ndabibona rero kuri jewe mbona umenga amahera arakenewe mugabo genre kukenera amahera si ni ngombwa ko nta muntu umwe adakunda amahera twese turakunda amafaranga nta muntu adakunda amafaranga mugabo iki oya apana kureza nka jewe je uranzi umviriza mveni reka ngaho uriko uratuma bica bicika nivyo nari mfise mu mutwe urumva ntaca avuga amahera arakenewe gusa importance ni ikintu muri wewe genre ureka novuga gute simbe ndavuze nenge no kivuga je mbona umenga amahera mukundana igarakenewe reka ndaguhe example ntanze example nibo byavyoroshe uramaze ko dufate jewe je nkundana zote n'umutipe afise amahera uravyumva genre mbwa ashaka afise amahera atibwiriza hari abatipe batibwiriza je ngiye je mpagarare ko cyane hari umutipe bashaka umukobwa deja ikintu cyambere ko umukobwa ni dépense vrai sinya nganda babe jarige mani nicara mpankiva ati mana ko gutangiza umuhungu tumunyigira umuhungu peut-être rego nohangayika inge gato ego navyo ni dépense muga twe dépense tugira tukumviriza umuhungu isi yose umviriza wowe ndavuga baza munyumviriza none baza munyumviriza nabyo ikintu kimwe baza munyumviriza reka ndabahenuze umviriza ku umuhungu no kumukobwa twe mwebwe dépense zanyu ni ibintu babiri essentiel kandi biboneka twebwe natwe n'utuntu duto rimwe unabibwiye n'umuntu akubwira ati none nk'ivyo nobireka nitwo tuntu duto mu ugasanga nko gusuka urabibona ni bya binyene gusuka akaverni impuzu kumanya ari abatipe mwebwe murashaka kuvuga ati nk'ukwezi nzogura impuzu bavyumva mugati bw'umukobwa tuma dushaka kugura niyo ngo dufise bavyumva egati utu dépense twacu n'utuntu turi duto mugabo dutwara amahera kandi usanga rimwe bigusaba genre tugukonsoma ku munsi rimwe bavyumva cyo tumadabye abahungu mwege ni plan mupanga ni projet mu mufise okay tuge natsi na projet jamu ko nkuno muzi ndashaka kubona nkuko ararucikenga cyo ngenda kwisigisha vere ko sinoguma ngenda kwa kundi nyene egara amafaranga aravuyemo rero ndikumvuga rero nako ndanga example y'umutipe dufate yibwiriza akamera ko tuntu tumwe atugufasha
uravyumva hinge gato atugufasha gusa aha ni muri yaka y'umukobwa ubona nawe adakora dufate ari nk'umunyeshuri dufate uravyumva umukobwa w'umunyeshuri dufate nk'umunyeshuri yiga muri universite dufate uravyumva none ko ikadakora ejo adakora byaba ugasanga nakazi gahari afise niba nitwuzuye ivyo bintu nivyo mu Burundi gusa urabira hari ubuzi burahari nje sindirimba nkorera umuntu je ndakora nani inzu ndayiriha uretse baririmba mbwa atarazamuka n'ubunye kandi baririmba kandi babizi mbwa batatu ariko ariko arakora akazi rero n'abahigi wagize wewe kumva ko ufise ako umvize deja nyene tuja ausije kuko ivyo banza mu nyumvirize sindaheze je kuvuga kwanza ivyo wanje nimeze kandi ivyo wanje mu byumve mubiganira naheze bakayantu rero ndiho ndababwira byumva rero ndiho ndavuga ati ni ibintu niko ndatanga example iyo example rutati umutipe edeni na filme nabonye ejo umutipe arasa amahera sibyo hama aka genre umusto barakorana bakora entreprise yiwabo y'umuhungu mugabo agakorana egari imishahara barayinganya gusa urumva ko bataza muri genre n'umukobwa wabo bari bafise amahera hama umukobwa rero acagenda acaza yacerewe ku kazi bari bamwivye ko imodoka yiwe yari yashatse kwitwara imodoka yiwe iranka kudemara aca afata taxi afashe taxi aca baramwiba bamwivye biba telefone bamwiba bayita gute amahera ama economy yiwe yose baratwara Loga ko basohokana acegenda ku kazi ashitse ku kazi ntiyate asubira inyuma acitera aja ku kazi ashitse ku kazi genre yari yamaze kwa traumatiser iki umutipa aramupropoza ati kanda gutahane ndogushikane muhira ko ntokora uri muri iyo eta acara mutahana amutahanye ashitse numva ko telefone yagiye byose biba byagiye umukobwa acarataha aramara insomene ari muhira genre ari mu konti nyene iki bisanzwe numva ko bakorana kandi numva ko n'umukobwa waba se mahera uravyumva nshaza kuvuga ikinshaza kuvuga umuntu yibyiriza egare telefone sikuvuga ngo niye kubura amahera kuyigura no mugabo hari agakado k'umuntu mukundana uravyumva aje kumuraba yaramutelefone kwanza aramubaza kuri telefone mama wiwe y'umukobwa aramutelefone aramubaza ati no genre no kubona gute tubonane la meuf aramubwira tuhure muri cafeteria ko ashaka mama akubona hama umutipe acaramubwira ati je ntushaka kubonanira muri cafeteria ntigeze gushika muhiri wanyu acaraza muhiri wabo akiza nta kintu kimwe yaje azanye genre à part 20 nyene bagira abantu arayizana ikibacara barasangira batashe beni hajya muherekeje umutipe acaramubwira ati hinge gato hariho ikintu ngiye kuzana Souvent umukobwa ngo arabuze amahera kukigura. Mugabo acamuzera muri karton acamubwira tora telefone ucuyat hama hari sinzi ibintu bagira nka bijya by'iwacu bya Lumikash na Eco Cash urabyumva. Cenda guha cenda kurungikira amahera. Genre simvuze ngo nje gukombaza ku economy Ufise muganda guha amahera make bisanzwe. Urumva deja muri iyo eta urumukobwa wewe ndaguhaye umuntu aguhaye icyo kintu cyambere urumukobwa ugira ni iki uraryoherwa sivyo kandi nta mumwe atagerwa n'ibintu nk'ibyo umuntu yibwiriza rero ndiko mvuga rero Jane nanje muri yaka y'abatipe ego l'importance de l'argent irakenewe muri couple ngana batipe n'abatibwira naho raramwo uravyumva nka je personnellement kuri jewe je nakuze nakuze nzi yuko gusaba ari amakosa je niko nakuze niko bandeze mama je niko yandeze bene unamusavye wacu kubitwa kuko bati urubahutse kuza gusaba ega umuntu ategeza kwibwirira rero je nk'umwe n'umutipa mezuko nanje nopfa nararonse kasi bonico je ndumuntu na je vraiment na je Ufise je dukundana turahana ntuvuga ngo no munsi ngo musohokane ngo je ngumana myinshi naminyuma yawe ngese abakobwa benshi oya mugasuko je meze rero suko meze dukundana turahana unamushaka kusohokana bene unamushaka kusohokana ejo nanje nkagura akakado nkabona ati yo kapira kumbera sheri wanje ndakagura sibyo yahigurira impuzu dufate cyari ikirato cyamwe dukamembiri twiza yo sheri mbega yambara inimero ngenda mugurira numva ngo nuguhonga oya hasha gift iraryoshe na muntu badakunda kado nta muntu numwe gusa arabyibije ngo ntibabikunda oya just nibatse nta utabikunda gusa ntabari oblige yo kumpa uravyumva niwe ateza kwibwiriza boro ko avuga ngo ngurinda kumubwira ngo mavuta ngo biki abana bari kubaho hari abantu babikora abantu babikora nka je umusheri wahe n'umutipa kubwira ati uzonsabe
Raka ari umutima akubwira ati ngo uzonsabe. Kuko uwo muntu aba ariko aragutsitaza frère. ndashobora kumenya Sinobesha. Hari umuntu akubwira ngo uzonsabe Beni. Aba ariko aragutsitaza. Uzi gute? None nkaje nakuzuko. Ce mpura n'umutima ambwira ngo uzonsabe ikintu cyose ushaka. Wewe umva ego ndazi biragoye je kuri je murumenga ndazi urukurangaye ndamumvirije Katia arashigikira ko amafaranga akenewe muri relation biraryoshe apana ngo arakene ega arakenewe kandi arafite importance nini cyane muri relation none urumva atamahera nta mariage atamahera nta kigero abantu ba kera dusubiye inyuma abantu ba kera batanga amahera mu rukundo rw'iwabo yesanga kera ho byari hatari kera n'ishuri ntakurihirasha kera ikibazo cyari gihari abantu bose bari bafite amahera ako batanga ibintu bivala ibisaza agaciro berasha kurihira ishuri kuva 7e gushika uheze kandi mugabo nuko kera atabakobwa bahemuka Ego bunya bakobwa tuzike amahera yabaye menshi rega muhemuka kubera amahera nyene kubera amahera nikata nivyo nagira ngo unashaka kuhemukira gute kumva nk'umukobwa dufate Beni urafite amahera sivyo rake nta mahera afise ayo dufate muri babiri gute wewe Beni wewe urampa amahera sivyo amahera ico kare cyose mugabo hari abantu usanga batagira indero ujya uyu nta mahera ugira mugo ufise keya harano bitiranya ngo ingega hariho umuntu ashaka kuvuga ngo keya n'amahera bashaka kuvuga amahera mugabo akagosanga araguturubika ndabesha Beni wewe ugasanga amafaranga araho yama uzote urambwiye ati tora amahera tora uyamaye wibwirije mugabo reka ndakugenda kwereka ahantu abahungu bamwe musanga Jean batari mbabare nkoresha hotel kutagira indero araguha amafaranga tora Hinge gato umbabarire none iyo terme yaraje iyo terme yaraje ni nko kuvuga ati abakobwa bibirara ni mwe bikoresha terme cyo tubandakira tumviriza ni terme yaje kugira ngo hinge gato Katia nta numwe gucira ijambo me muri uno mwanya two tuganira n'abantu bari kuri ino ntebe twe ko turi ngaha namwe yavuze ko abakobwa ari birara umviriza rero reka kuvuga ngo twebwe hari abantu tuko turabwira bivuga muri ibikanye ubizi gute twarabyumvise ujya urabuze rero kana yavuga vuga uwo wumvise vuga izina nyuma yakundihisha sa rero uza kwitwara uzoshinga nzogwitanga umviriza rero je kanda yikubwira Beni nukura era agohera bera araguha amahera ati tora ndabizi tora no kwa munsi urashonje tora agenda ugura ibitugura n'isi bisana arayaguhaye mugabo ukayakira egara abatipa amezuko urahera ko ari abantu aguterera agucanga gucabona akubwiye ati ngo telefone wasuye kumena warasuye kumena telefone kandi mbiri yacu ndondera amahera wubaze ko amahera tuyamira ku giti akagutuka hanje avuga ati none nje namugize ngo tora fatwa gufatwa n'ico usaka ndumenya aho rero aho sivyo none se arimo ngo atagira indero aho hacagaruka caki toko tuvuga video couple si video couple ndikadavuga aho onye bigiye mu madetail y'urukundo abo bantu barashobora kuba bakundana oya ifo kumenya twega abahungu twebwe mvugire n'abandi bahungu nibaza ko ariko bimeze abahungu benshi barazi kuganiriza abakobwa kandi abahungu benshi barasa urukundo rindira sindaheza rindira nakuritsura duga kwijambo sha oya abahungu turaganiriza abakobwa kandi nta muntu avuka adafite urukundo muri ndeka gukunda wewe nkakunda uwundi sivyo ariko ujya nkunda ndabimwereka ko ndamukunda rero kubera je mba ndamukunda kandi mu myaka ndakubwiza ukuri nakantu gato ni experience nto inagize naje gusanga abantu benshi bafite amahera bagirira confiance umuntu w'umupapa gusumba umujene nka Beni kwera cavuga we naguhereza amahera akarorero nk'ubu Beni ashobora kuvuga ati je ndafite projet shaka gukora ibi n'ibiri ajya ama sponsor ni ya Jack yasaba asaba ama sponsor kugira we ubuzima bwiwiwe bugire aho bugeze sivyo ashobore kwidandaza sivyo bajya abantu bamuzanira amahera ubwo ya musponsorije nawe ashike kuco yarashaka sivyo igituma rero kenshi nka ku ba artiste kenshi batinya kuduhereza amahera avuga nina yamuheretse acaja muri twa dukobwa ugasanga abanyamuhungu banashima afise umukobwa umwe akunda urumva ariko kubera ariko tubimenyereye kubera ikosa ry'amahera nyene akenewe mu buzima twarabonye abantu benshi umviriza twarabonye abantu benshi bava mu ngo umugore yubatse akaheba umugabo
kubera adakora agakurikira umuhungu w'umujene afise amahera urabitaho rero kuva ico gihe tuca turabeye yuko amahera arakenewe ninde hariya ko amahera adakenewe rindira ndakumviriza ujya muhungu rero je ni wampeba jewe ndagukunda ukaja kuri ujya muhungu kubera ndusha amahera ari je nari ndagukunda kubera urukundo sa amahera ariko amahera arakenewe mu rukundo rero si example nanze ndumviriza oya ibirekera sigura nivyo navuze Beni ntibisa ko je namubwiye ati deja ho nyene wampevye Beni ko afise amahera nkaza kuri wewe utagira amahera laisse-moi finir d'abord ego rega nivyo ndiko alors wowe ni wagenda kurujya wundi muhungu ukarekana na jewe kubera atamahera mfise ugacuja kurujya afise amahera ujya nawe si kiguga bahungu turaganira rake sinavuze ko noheba sinavuze ko noheba ufise amahera ngatakuta sinavuze wewe rega ndiko ntanga akarorero k'abakobwa ibintu bikora biba ntanga akarorero ni wowe ko tanga akarorero ku mukobwa ahevye umutipe afise adafise amahera afise urukundo je navuze ati nanje mpevye ufise amahera kubera nakubwiye ati hari abahungu nabo bafise amahera rega nivyo ndiko ndakubwira none banze écoute d'abord laisse-moi finir reka meze hama ucutaho alors iyo uhevye nka Beni par exemple ugacuza reka ngende kwa Patrick Patrick afisa amahera kandi Patrick abahungu kuno tumeze dushaka ikintu tuba dushaka tupi kugishika turi ningyajya wanashima ndakubwiza ukuri umuhungu arashaka kuyorobeka kukugira ronke ikintu ashaka sivyo so afisa amahera ho biri easy biroroshe kwera bazi ko afise nka 80% ya ma chance yo kukuronka sivyo rero iyo wewe ubaye séduit na tujya tunaguhereza kubera amahera kenewe mu rukundo urimo ntayahari urayakeneye naho arabigusomamo rero kujya bavuze ngo mama wawe yakwigishije kudasaba yakwigishije neza niyo mpamvu nakubwiye ati yakureze neza kubera wowe ntuzoba tante n'utuntu duto hari abandi bakobwa hanze kubera ukuntu amahera akenewe rero aca aba aveugle sivyo agaca kurikira cyane amahera rero niba njakundana n'ujya muhungu ujya muhungu agaca gutreta nabi ntuzovuge ngo uyu muhungu ari uyu muhungu ngo ntreta nabi ngo kubera yakurikiye amahera nawe agutreta nabi imviriza azakurikiye amahera umviza kati ujya muhungu ni yagutreta nabi umviriza ujya muhungu afisa amahera ni yagutreta nabi menya yuko ari undi mukobwa atari namwiza kugusumba we ujya muhungu ashitse imbere yo mukobwa afukama malika y'amahera yose afise yego umva umukobwa ujya mukobwa wundi wowe utazi uyo mugabo wawe ubona yuko wowe wakwigira ko ibintu byinshi hari akandi gakobwa kakana wona shimbo we muri marié murabana mu nzu adolescence yawe wakundanye na Patrick ucuramuheba ucuja kwa Cedric kubera Cedric ari bafise amahera muragira mariage muravyara umwana wa mbere mu nyuma arabona ko ntiyagukunda ico yarashaka ko ari kwiyerekana imbere y'aba Beni babone kama icuki nagitahanye urabitaha ariko en réalité yose kandi kana kagakobwa kiga mu wicenda wanashima umupapa muzima agenda agapfukama akabeginga ndagusavye intabe ko ari kutanyitaba urabitaho kandi akwereke kubera kajya gakobwa abagashaka sivyo kandi aba yarashize mu mutwe je ujye mukobwa yambabaje kubera atamahera nari mfise reka nkore rero ndayarondera nina yaronka nzoronka abakobwa bose shaka aha imana umviriza je imana babare deja umutipe aronsa amahera bari kesh imana iyo utevye umutipe atamahera afise kesh agumenga uwo muri kumwe niwe wari umuteyago no kutayaronka kesh ufa kumuheba aca yaronka kesh ibyo maze kubona aca yaronka rero abatipe kubera sinzi ka oya sikutayaronka ko kunawe yarabaye blessé amate acaronka motivation egare umva uyundi nahazoza urumva kirago ni hasanga hari rero nabandi nakubwiye usanga nakoresha igitero misinga no kuvuga mu gifaransa peut-être ndakivuza mu gifaransa no cumenga nakantu gasanzwe uramu kirundi kiraremere hari abahungu n'ukuri siko ngo biki Beni mama kumva abantu b'imitima myiza abara babajoye ndikuvuga muri yaka y'abandi batipe nabo umva naho ikintu akiguha ku bitutsi ku mihari bijya bintu bijana n'ukuntu wewe wiyerekanye naco nuva ngo nimakanga uba wariye imbere yiwe like hari n'abantu usanga je ndabifise n'umugenzo wanje ariho uravyumva uwo mutipe je natenda ati none umutipe yubaho kakagufata uko kuri amahera mutipe aguha canke yaguhaye mutarabana akubwira ukuntu nkuko uravyumva
wewe uvyemera gute ufise amaboko abiri amaguru abiri imana yaraguhezagiye entre-temps sawa ivyo ndavyumva mugore urumva ko hariho ikintu cyitwa manque de respect uravyumva ngaho voilà aha ndabivuze mu gifaransa kirumvikana manque de respect Katia reka ngire ko manura abakobwa reka ngire ko manura abakobwa inge gato ni warabivuze mbwa lakini warabivuze mbwa lake yavuze ati umutipe aguha ibintu byose abona ko abafise pouvoir kuri wewe egara gukumva niyo mpamvu tukwiye gukora turi babiri nawe wabivuze ati nico gituma abaca babafata uko bashaka iyi gukora nimukora mugasema ngo sameze uko hari ngo samahera mugabo bazi genre buyiha respect kuri bo abwira ati cyo mvuruze mugenzi turavanako wewe wicanire ako niriko ndagucinyiza niriko turavugana nabi ni wirengana hati prameze uko nani bahari lakini cyo gituma ndakora amahera ari empo tuvuga amahera cyo gituma jewe hako noronka umugabo asa amahera menshi ata respect kuri jewe kanivugire ubu rero kuri jewe hako noronka umugabo ndereka nivugire jewe cyo bintwaye hako noronka umugabo atama afisa amahera menshi mugabo atama respect atanyubaha nukuri Beni nokundana n'uyundi mbona atavyafise kuko ntawe twese riri ku mutwe uravyumva uko yaronse bige niko natwe Imana izoduhezagira nakaravuga ngo Imana ihezagira aba turarondera uko dushoboye kose mbwa sinovuga ngo umutipe ngo je no muziza ngo genre ngo mahera kandi kuri jewe bava ngo ko gakunda amahera abakobwa dukunda abatipe ngo bafise amahera reka genda yikosora ntidukunda abahungu bafise amahera dukunda abahungu bazi kuyarondera exactly uravyumva dukunda abahungu bazi kuyarondera pana gundi ko umuhungu afise amahera ntuzimo aba yaronsemo ashaka yakuye kuri papa wiwe ashaka yakuye birava hari abavyeyi bafira neza abana ivyo tubireke urazi Katia hera wabusangura ingo nyinshi ndagusavye umbiriza hari abantu mva ndakubwira ikintu urazi ko hari umuntu akazi kibiwe umugore usanga atakazi yego urazi ko ari aba docteur akarorero hari umuganga rero ibintu vy'amahera tubirekeye baje iyo point tugiye ndabasavye kubera amahera ari tellement important reka ndagusigura bana nk'umuntu w'umuganga ari tellement njye turana kubwiye ati ukunda bazi kuyarondera akarorero harakumenya kuyarondera rero nibi umuhungu aronka amahera hajya mu bantu b'abatunzi benshi ubona nibaki bavugisha ukuri ukuntu baronka amahera urabitahura azokoreka reka ndakwereka wazi nk'abaganga abaganga batunzwe n'ubuganga bwabo zomba kugira ngo n'umwana ngo wa Dr Kana Dr Claude Dr Sinzi bamvuze kumumba nimba ari umudokteur yitwa Claude Amaro sibashatse kuvuga yubaho ni example gusa nari nanzi igizina so era hari nk'umudokteur yitwa Claude umwana yiga ku ishure ryiza umugore afise imodoka bafise ama V8 muhira ils sont bien sivyo none bakubajije ati umugabo wakora iki uvuga ati umuganga none baza ko traffic y'amahogane ikora umuntu afyatura amatafari bajya abantu horumva ngo bamije fwa no nyumviriza akaro traffic y'amahogane abantu usanga umuntu bamwivye igitigu bakidandaje umuntu yapfuye nta mutima afise ubwo busuma ntabwo tari iwacu ntabyo ngaho iwacu nibyo urabona amafilimi birabaho tureke kubeshana bavuga ko bidahari kubera bitaragushikira urabanza kuja guhamba umuntu wawe ugasanga none nk'ubu bakugeretse ikiziga c'umuntu yapfuye ivyo muko mwinjira ibintu biri deep si biri deep niko ndagusigurira kati hariyo titre aro nk'aba vieux ugasanga n'umu vieux ari respectueux James Amadredi sivyo ukavuga kijya gihungu itu nikivoyo gifisa Madredi niyo mentalite y'abarundi sivyo kandi niko biri kandi birafata umwanya kugira bihinduke gutabura ko iba ari ibintu bisanzwe ari umutipe afise igipara yigiye ubuganga atunze umugore we niza ariko umugore wazi ko umugabo wanje agira ama operation y'abagore tu sais rien de plus
hari abadokiteri none madabasi akugwamwo n'abandi akugwamwo n'abantu bafyatura amatafari oya ntakugwamwo n'abanyamuziki je sinkuramwo inda y'umuntu iyo diri yo gukuramo inda bayihereza umuganga none hari umuganga areka kugira iyo diri yumvise 3 millions azi ko umwana wiwe ataza kuriha ishuri umwana aba yakoze niyo koko akazi kabi wowe uri kuranahura rero ukaza kugenda kumvuga ati urumva uyu onye arazi kuyarondera biga niko twavuze kurondera amahera ni kwinshi hari n'undi afise amahera hari n'undi afise amahera ugasanga ni heritage yaronse remera ko afise amahera kuyaronse ego ivyo twabura birabaho ega heritage ga beni no kumuka yakonsoma ntiba yakonsoma kuma uzora muntu yaruhiye kurondera heritage ya urazana yavuye ego nubundi mugabo sico kimwe bage sico kimwe nakubwira umugani wa hari abuzukuru nabuzukuruza sivyo ukavuga ati bafise ubuzima kuri jewe kubera aje narondeye dufate ugasanga urabahaye nk'ibintu uko nyene hari abantu usanga nk'ubunye bivuki hari abantu baremwa vya marandi imana itararuha ugasanga bavuze ukomenga urumva ntiba yaruje n'abandi menga arabaje kuruhira kwisi sivyo birabaho ugasanga wowe ukuze sivyo ukuze wewe uzi ufise inzu yawe imodoka uremeye ko ari abavyeyi baba bararonde ugasanga araguhaye inzu imodoka sivyo niki byose beni nawe batanga ubujournaliste ejo ushinze agativi kawe hirya y'ejo ufise ikibanza muri Paris hirya urapagasije urarondeye inoti kwinjira nibaza ko abantu bameze cyo kimwe sérieux basha tuvugisha ukuri abo bameze cyo kimwe kasi en fait twese tuko tuvuga ibintu bimwe je ya wako nayo ahubwo utwo tubibona ko nugutandukana uri kuvuga hejuru twe tuvuga mu indani ibiya byo musi by'indani rero turabona umviriza rero amawutani ngamenda navyumvise nga kazi muri film mugani wa Ben kazi hari abantu je nawe turakundana akarorero turakundana urampivye ko atamahera mfise ndi umudokiteri urumva ndiko nigira ubuganga abaganga bambabarira urumva nigira ubuganga nakazi kiyubashe sivyo canke ndi umwigisha par exemple nakazi kiyubashe imbere ya societe ariko umugore yamevye ko atamahera mfise ugasanga muri dans la vraie vie nahora nja kwigisha nkaba ndi honnête sinampereza abanyeshuri amanota singi giturire sivyo nkabagirisha amakuru du soir uyobewe nkavuga nyene ko yayobewe pour de vrai sivyo ariko ino muhira nataha madame agaca araba udutrasamire nahanye ku meza agaca tugaye agaca avuga jewe amahera Beni agira interview kumbe Beni tu sais pas Beni agira peut-être zigira interview afise ibindi bintu zinzire zirazibiri ariko wowe yakweretse kajya akazi ko ariko akora afise izindi bintu byo ku Rwanda agira wanashima Beni umbabarira ugasanga ni nkabibi sivyo uciye umujako sivyo jewe nanje rero jewe cette fois jewe nahebwe ubaza yuko umuntu nari nkunda afise valeur iri sentimentale iri irremplaçable nzoca ndeka kurya igiturire aragikubita fresh urumva agaca guma afise ya titre y'umwigisha imbere ya societe kubera kwereka gikubita avuga n'undi mukobwa azoza ntazampebe rero niyo hamwe yacagaruka amahera rero amahera arakenewe nabivuze akenewe muhenzira raba akenewe muhenzira pana muri couple gusa no mu buzima bwa misi apana cyo tuvuga ku muntu umwe wese nta muntu wadakeneye amahera kandi base nkuye mu docteur rero uyo muganga umuhezi indira kati uyo muganga umuhezi ukazubona ejo afise V8 ntucu uvuga ngo naramuhevye ngo acararonka amahera no yabaye motive yego rero hari ibintu bitumotiva nabi hari ibintu bitumotiva neza rero ifo gutora kimwe muri ivyo biri mukundana ifo rero mukundana muhanurane neza nimwe nakubwira kare ifo mupushingane kurondera amahera mu nzira nziza ama mukihangana niko kwa kundi nako rake wewe ushobora genre dukundana wewe ukabuma amahera sivyo bene nakambwira ati aho je ndaguha amahera ndaguha gataye dandaze muri kondera y'amahera aho natanze exemple idasa genre bijya byo ngo heritage abakobwa batabikunda bijya heritage ibiki ushobora ninje mu buzima bwose bw'umuntu ndeka nange exemple umukobwa umuhaye amahera arabakunda kuryama sivyo ahubwo ati jewe kubwiza bwanje abantu bazonyihera tw'inoti ninjize nta burofa nunda kubwira ati jewe ahubwo mutu dufaranga je nafise aga projet nashaka kurealiza umvirize que personne te juge faut pas ko abantu bakujuja ngo Katia nje ndi mwiza
nzoryama ndonka amahera if you believe in jewe ukuntu umeze opinion yiwanje si tu wovuga ati jewe I believe in that yuko nzorya nicaye kandi eke ça marche que personne te juge ntagira umuntu numwe akujija nta numwe vraiment akwiye kujija gusa kubera wewe ubwo bwiza bwawe Imana yaguhaye ije nasiri era abaslave basi tuvuge abaslave 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 queen hari abaslave queen akoresha ubwiza bwiwe kugira yinjiza amahera turi muri 21e siècle right akoresha ubwiza bwiwe akavuga ati jewe ngiye guslayinga mama wanje yakuze ata modoka afise papa wanje nta parcelle afise bafise imyaka 40 urumva je ndi umukobwa ubuhungu bwose bunyirukanye inyuma kabeni kaguma kaza n'ubumoto n'ububajaji urumva kaza kundaba hakaba rundi yitwa nawe Chris aza kundaba na V8 urabitahura reka rero Chris ndayamuvomemwo urumva hama nashyuka ubuzima bw'abavyeyi banje umva yuko au fond yari kubikubwira akakubwira ati Chris muhira dufise ubukene ubungana ukunuko ndagusavye kurajya amahera imiliyoni 100 ufise mpereza nk'imiliyoni 200 ariko ko ivyo bintu biri bigoye kubivuga acha préfère kandi nze ndamutera ama besoin shike nanje kuco nshaka ari abakobwa rero baslay batunza amafamiye yabo alors que personne ntagire umuntu agenda kuri écran atangure kubajija je sindi d'accord nta numwe arabajija kubera amahera akenewe nta muntu numwe arabajija gusa ndakubwira ikintu kimwe uzi idiri ya mbere umviriza hariho guslayinga ibyo kuravuga uje mu by'abaslay hari abaslay nabo baslayinga agira genre ariko araslayinga avuga ati je ndafise plan yiwanje imbere abaslayinga bakaze buba bakaze abo bakaze bafise nk'imangazina ahantu bafise niyo objective hari nandi rero baslayinga bikarinda bipfa ubwo nibwo bucuti hasize ndavuga abaslayinga baratandukanye nibwo bugugu nawenzi none uwo vyovuga n'uyu wewe niwe nemera gerageza kumviriza snipe hamwe na nzenya na lakini ibyo bivuze niho bivamo bagerageza kutubwira nuvuga kuduha ama example menshi cyane kugira dutahure yuko mu buzima busanzwe no muri relation n'ibyo turavuga amafaranga arakenewe amahera arakenewe mu bintu byose ushaka gukora amahera arakenewe yego gusa ari kintu urake mudukiye kumenya arakenewe ego il est vrai mbana n'umuntu kugira umuntu kugira tubeho neza n'ujya muntu hakenewe ponyo siko ariko ari akantu kaca kaza mu bakobwa siko muramaze kuyihomaka kwifuza no kwaguka aujourd'hui ni 10000 ejo zo bari 10 millions 10 millions sha chaje nuko tumenya twebwe abahungu uno musida ngahe ndiko ndamenya wewe ndakubwira wewe uri nzobona umuntu ariko akankama ariko arakubwira ibintu shaka kukubona ndambwiye kabisa ariko makuziri afite umuntu ariko arakukangamira nuzenya biyo yifanye nawe umuntu aba yaguhaye amahera akabona ukuri afata nabi akabona n'ukuntu yigumya muri we gusanga abantu turatandukanye ari umuntu avugiraho bivanye na ton abakoresheje ko cyo menga arakwanka menga aragukangamira oreke abariko aribuka jewe rock kugira ngo nandike indirimbo bimfata igihe kingana gutya kugira ngo producer ngo ayikosore bigende kujya kwera ndonke ruvuga ya 300000 par mois cyangwa 400000 birangora cyane agaca ndayaguha wewe aujourd'hui umusabye dufate nka 100000 naca mbona ngo be yasakoshi ngo bayitaye uyatakanya n'amahera urumva bwa mbere biraheze bwa kabiri bwa gatatu rake kweli zo kwicara utavuga unakuwa Mungu unatuatoa turabana vraiment mu Gifaransa bavuga ngo tout excès oya gusura amacayi uramwicara ukamubwira ukamwereka Antreto Katia je dukundana Antreto abajene badukore ko barakurikira kwere gitwa tubigira kwera abantu so abantu mudukurikira moi je nibaza yuko kuri ambre avis wanje dukundana dukwiye kwicara tukavuga be je nigize amahera ngana guca tuyavyaza yuhe musaruro urabitaho aho rero uvugishije ukuri uramuhamagara icyo kintu urashobora kwa kontre gato ndashobora kwa kontre uri sinzi igituma wewe ariko jewe kuvyo maze kumva kuvyo maze no kubona no kuma experience ngenda ndaronka bivanye n'abantu bari mu rugo yego
ni gake usanga umugabo abwira amafaranga yose niyakura umugore. Niyo mpamvu rero umugabo ntavyo bifuza ko tubibabwira. Yego benshi arabyifuza ariko uriko uramumviriza ko avugana n'undi muntu. Mutubwire Katia murabishaka. Mwamwishaka. Urakenera kubimenya vugisha ukuri Katia. Je pense ko abakobwa babishaka ariko kuri wewe kubikubwira ntabikubwira. Okay, reka ndakubaza Beni ndakubaza ikibazo. Kuri konti kandi ndakunda kubahiriza kuri konti ndakubaza ikibazo. Mu rukundo la base y'urukundo c'est quoi? Confiance, respect, communication. Na communication. Kandi iyo communication il je veux souligner sincère. Complicité mwayibagiye. Il sincère yo kubwizanya ukuri. Alors none gasha ubimunyegeje je mbona umengo ubumubesha. Aha nta ndasitaguza ariko portugal kuri biza. Je nibaza yuko kubwira umukobwa amahera ufise. Sha naho abagabo dukunda kwihagarara. Ego urashobora kureka kuvuga amasokre yawe yose. Mais vyukuri kwera amahera nakantu kari sensible. Ati kari sensible gute. Katia kare insubira inyuma gato yavuze ngo hari umukobwa ngo acinyizwa n'umugabo kwera umugabo afite amahera. Sasa sheri kama hautoki muri ubwo buzu wewe urimo ça veut dire que ari impamvu hari iyo mpamvu hari rero najya amahera kwera baragufata nabi baraguturubika usigara kubera iki kwera amahera alors ujya muhungu ni wamwere kuturubikwa mugabo voilà ihabere ni hane good arebe femme au foyer uturubikwa koranya umuryango umviriza Katia mu mubano iyo abantu bananiranye urahamagara umuryango niyo mpamvu umuntu aba afise abantu bari hafi n'umuryango uza gukora iki bakumviriza muco mama muri kumwe n'umuryango mu gihe hari ikintu muri kumwe n'umuryango ni mu gihe byananiranye ko mwumvikana rega mu gihe ukundana n'umuntu afise amahera akishaka kunendana muri babiri katumviriza mu gihe ukundana n'umuntu afise amahera urumva uvuga je nkundana n'umuntu afise amahera je nta kazi mfise urumva nice ntegereje amahera y'umugabo ampa nta cyubahiro kijojamo rega nivyo nyene mugabo gihe wata office ukora urindiriye ko kuzanira ushatse kuvuga rero ushatse kuvuga rero ko les femmes au foyer ata respect nimwe bakwiye kuronka be murazi ko niko mushatse kuvuga rero uvuze uguma mushira uguma mushira era deja umukobwa akazi kose tumuvuze akazi karatandukanye ubuzi buratandukanye kati none mugira kuguma mushira harimo akazi kuguma harimo akazi ka urate hari abagore usanga bateka bera atamukozi arondera hari abagore usanga bamesera abagabo babo bera hari abagore usanga umugore akunda umugabo wiwe nakubwiye ati les femmes au foyer pas les femmes baguma bajyana nakubwiye ati les femmes au foyer natwe tuvuga abantu bose bakundana bose ntibari mu nzu abantu bakundana baguma mu nzu kandi baguma mu nzu rero mukundana mu bana bose Beni reka ndamukarero byose uri umugore va mu reka ndamukarero gato Beni uri umugabo uciye ubwenge umugore wawe mwarabyumvikanye mwarabyumvikanye umugore wawe ushobora kabibira gukora kuri amafaranga kila siku ufata 2 millions muhereze betura ya mahera genda urabikintu ushoboye ugenda ukore hama ijoro ronka 100 000 par mois kugira ngo ejo ninabura uzodepane famille hari abatimvira rero kuri yimvira wewe akati cyo mukora ntakora umviriza nani babaho gusa ikindi naco nako ndavuga kuri bya bintu by'umushahara je mu rumenga kutabwira umugore wawe umushahara kumba kumubwira c'est bon amafaranga uhembwa c'est bon ariko hari ibindi bintu byinshi kugira ngo ntamenye amafaranga yawe kuko umukobwa umaze kumbwira amafaranga source y'amahera yawe yose source ego atarashaka kwifatira rero Beni nawe ni mentality y'abantu bakera akwifatira gute acha wewe usakisema mingi wewe ubirana urumvira ibintu bita ngo umuntu ashaka kwifatira gute umubwira mu kuyikura amafaranga Katia wowe ushaka wowe urabitabura ko bitumvikana hari abandi rero hanze umugabo wibanza ngaha aza ngaha iyo ni projet y'office kandi wowe rero wowe ukumeze Katia rega Katia amubwira ngo ngaha siko bimeze ariko kamera byanse kasha bashaka kubize ngaha byose biza aha umugore Jean kandi ugasanga uwo mugore banashima hana kazi anashinda ku nyumba yene kupiga tufuye mu nyumba ugasanga babagabo ni abagabo uhembwa yakurawe ufanya hivi uhembwa ya amahera mugabo rero nanone kubwizanya ukuri ni fresh reba nkatse ndakubwire nk'ubu jewe uraze ko nibana si
dufate gusa mu gifaransa avuga ati toute la vérité n'est pas bon à dire voilà ukuri ariko si byose ukwiye kuvuga urumva ndicaye ngaho ndicaye ngo ndi ngo bise umusheri ngamo amahera ibintu byose urumva je ngo ndicaye ngo je ndindira ibintu nzanira man biya bintu ndabyanka sana ugasanga umugabo afite amafaranga menshi ariko nje ndicaye ndaho ngaho bon ntitubana ariko ndicaye ngo ndanga nje ntegereza amafaranga ama mu gihe nagakoze nanje ngo mu gihe ajye amafaranga ama hari aho bishika ugasanga ntayafise muri uwo mwanya njye nikore kuri yandi nkorero ugasanga ndicaye ari abagabo bameze ukavuga ati icara ngaho nzobona ndaguha ushaka icaraho nta kintu uzombura hari abagabo bameze uka ndetse nako ndavuga be kuri no si turiko ni turi exact erega kandi nawe nimba hari umukobwa ariko aratwumviriza afise umugabo yamubwiye ivyo bintu umugabo nagukunda hari abagabo bameze uko nagukunda mwe urazi igituma none ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezagira ibikorwa vy'amaboko yawe nivuga ngo nzohezagira ngo ibikorwa ngo vy'umugabo wawe uyahaguze wewe ku giti ciwawe izohezagira ibikorwa vy'amaboko wowe ukora donc wowe ifo gukora rero ukundana n'umuntu atagupushinga gukora ni hahandi nyine tuko tugaruka hahandi uko mukundana wana nka Ben par exemple amahera Beni ahembwa ahakora yo ku kwezi urazi yuko ashobora kuvamwo amamiliyaridi bivanye n'umuntu bakundana mu gihe bagize vya ndinge vyo kwicara akabungira ati sheri jewe nahembwa umuriyoni okay mina nahembwa umuriyoni reka dufate ibihumbi 500 uze kuri kontra y'ibiro y'ivyo arayaza ari pour gusa source y'ibindi ari bine si byose tegeza none nkubona gusa musharanja wuzi mugabo source ari ibindi dirjo nigirira ku ruhande singe vy'abaganga navuga vie privée y'uwanje kandi ngira vraiment c'est bon ninge vy'abaganga navuga uri kuravuga nimumara kubana ibaza ni abimbaza nzo yo bera aho rero muca musambura ko umuntu wese tegeza no muri couple tegeza vie privée yawe bera urabona umaze kuba uri mu rugo urabona ko yarongora afise amasoko yiwe atabwira umu girlfriend wiwe ariko ndi sûr et certain ni yamara kuja mu rugo akabana n'umugati wini famille yanje nanza ingene live byose bazoshira byose bazoshira bazi gituma bivuga none bazi none gituma bivuga rode iyumvire nk'ubu unye waragize ibiri sivyo rimeze nabi riri risque trafic hariho nk'abagabo usanga umugabo yarapfuye yagira amatrafike ari risque ntabibwira umugore wiwe iyo upfuye baza kuri umugore udafungwa baza guterura umugore wawe ukaja gufungwa ugasanga umugore ariko ahobwa ibintu atazi okay iyo bimubwira hakiri kare kubera umukunda yari kudesida si elle reste ou bien si agenda kugira awe ku buzima bw'ibiwe shovuga ati sheri udandaza ibi byo bintu udandaza ibi ni ukora ibi nibi je naho ndagukunda nahora ndagukunda ariko reka ngende alors iyo kipinze kubigumiza soke bijya vuze ngo vya vie privée shana uyo muntu ntubumukunda wangu urazi gituma vuga mu rugo kubera wewe muri fiançailles birumvikana oya muri mu rugo nane mu rugo utegereza kubivuga byose uramubwira uje mu rugo ko nitubaka ninde ngamaze kuba ndamaze kuba nisiyo tuja igasiyo tuja gusa na experience ya tarumenga ndazi ni turi Beni tubona ibigaragara turaje indani kuri pare ya nzenya pare ya fiançailles je kubwanje aho ngiye ubu none ndakubaze ndabaze mahera nimba afise hari indi experience yo mu rukundo iri ndani mu rugo iruti bituriko turavuga ngaho mu rugo rero tubwire ikintu kimwe cyo mu rugo mu rugo n'ikindi kintu ko mamubana mumubane muragumana umwanya wose Rayibona izezi nzogumana umwanya wose muga nk'ubunye dukundana je nivira muhira nambaye neza neza oya mu rugo twako twako zose suko zime siko zime nje umugabo akora muri Afghanistan Beni hawo cinda gutahura we umva rakeka ivyo mu nzu we nawe ko vuga mukiri muri fiançailles uba muri fiançailles umumose muri couple hategeza ko aho genre haro vie privée umuntu agira ukwiwe kumenya ibintu byose kace no mu mategeko bakubwira ati murafanya eta civil byo muzoronderana nzogabo ivyo umugabo yarasanzwe afise nivyo umugabo yarasanzwe afise mbega rake muri rusange nigiki ashikirije nk'abantu bakora dukurikirana bari muri fiancé cyangwa bari muri copine cyangwa basanzwe ari aba jeune marié cyangwa basanzwe bubatse bafise imyaka myinshi ikintu abantu kubabwira washikiriza
ikintu je nibaza ko no bwira abantu bose n'abantu bifuza kuzokundana ejo fo kuzo mbere yo gukundana n'umuntu bitaraba birebire bikiri hafi nko umukobwa agumane dignité yiwe kubera dignité y'umukobwa niko gaciro kiwiwe kandi uko uri umukobwa wisesagura ndibaza muratahura ivugo babarira wisesagura ni naba mfise amahera yanje nzoyagukoresha ko abahungu bo simvuze jewe abahungu benshi bazokubabaza uzobadesha sivyo so ibaze ikibazo kimwe jewe ndinde kubera iki navutse hama ni iki nshaka mu buzima kubera ikintu ca mbere gihora gituma abantu niyo baba bakundana amasentima aravuga urashobora kuba ndi umugabo ndi marié ndafise umugore wanje arapfuye ukarongora undi mugore c'est amakosa ubukoze kubera urya siyo uba wamwisha c'est pour te dire que urukundo c'est un truc kirahari imana yaraturemanye urukundo muri twebwe kubera n'imana ari urukundo so abantu turakundana no musi ndashobora kuba nkunda bera kampeba sincange ndani igipige kamba cyangundana n'uwundi urabitahura so urukundo ni ikintu kwanza kiri sentimental amahera naco mu buzima bw'iwawe umuntu uri kuradukurikira ari indispensable arakenewe sana so iteka umutwe uri umujene ntiwirukanka ahanini nyuma y'urukundo irukanka ahanini nyuma kwanza y'amahera cause ajya amahera niyo azotuma ujya muntu uzobwira yuko ukunda uzoshobora kubimwe exprima uko we wari ubyifuza kubera nka jewe ku giti wanje ndakeneye kuryohera umwana wanje abamugore wanje ndabaryohere so ivyo ni ivyifuzo rero mu gihe hari ivyifuzo ucubigira bikaba objectif so bakobwa bahungu muri ko buradukurikira je nibaza yuko fo muri babiri nimba ari abasanzwe bakundana canke batarakundana umwe wese kwanza ku giti ciwe yibaza ati qu'est-ce que je veux niki nkeneye mu buzima bw'iwanje kwanza kozi niba mara kumenya ico ukeneye mu buzima bw'iwawe uzokigira ujya mukundana hama niyo abagukunda azogutahura hama niyo mubwira ati sheri dukeneye inzu ikiriri niyo objectif mca mvuga niyo gute tushobora kuyishikira hama mubonye yuko bidakunda mukagerageza byanse gose move on mugira ibishoboka move on ariko dream none wewe Katia dream ziwawe kubu tudakundana nitwakundana zizosha zibizi wanje oya zigumari ziwawe ahubwo turazisangira umukobwa umuhungu arafite target yiwe mu buzima so iyo target nicyo kintu ca mbere kiri important cause nimba atari uyo muhungu nimba atari uyo mukobwa hariyo n'abandi bantu benshi basha murashobora kwijeba kintu mura niyumvira kandi mwakoze kuza hari ikintu mura niyumvira nkavuga uraza abantu bangahe babayeho mbere ko twe tuba benshi cyane generation nyinshi cyane none uno musi twege batumara ibiki bakira hari mu mitima ya bamwe bafise icyo bamariye nk'ubu nka jewe existence y'umuntu yabaye ngaho sindabona importance yayo et pourtant usanga ari we yatunyira ibarabara riba tracé ivyo rero ibarabara ko riri tracé bimenya umuntu wiwe uwo babwiye amateka y'uyo muntu so twandika amateka yacu mu ncamake umuntu asige trace mu buzima mu rukundo ce sont des émotions bari abakobwa barongorwa n'abavyeyi bafite 40 ans abantu bagacatangura kubajuja faut pas juger les gens ahubwo d'abord mbere yo kujuja ujya muntu kumutunga ku rutoki ururumwe ruba ruruko ruraba uyo muntu ariko izi zose zisigaye ziko ziraba kwanza wewe so mbere yo kuri umutunga banza bimvire ndari umutunga rero nyinshi zaho zirandaba reka mbanze kwanza nisuzume je izi zose ziko ziraba wewe so reka mbanze kwanza je nisuzume hama nisuzuma uwondi ngerageze gutahura urya nawe uwari hama dola ndibaza abantu bazotahurana shushu kama tunapendana ukabona si ubushobozi bwo kukurihira kuza kuma bezo yawe Krista nashoboye kugura ikirato nashoboye kugura impuzu kandi ari byo ushaka nyigisha kubirondera niba wabona ubwo umunyigisha nkavyanka mpeba nibaza ko ibintu byose yabivuze numvise ko ari imana nyinshi yatangiye cyane gose byose yabivuze je nta nk'ikintu nokongera ko ni ukuvuga ko abantu mukundana nyene amahera arakeneye kugira ngo n'icubahiro kihabe unyubwe n'ukuri kandi ngaruka kuri kijya kintu cyane ashaka bakundana usanga ikipe ashaka ko umukobwa aguma yicaye nibyo bisaba amahera
mugabo kuvuga ngo umukobwa yicare ujye uramuha nanone ntabwo ari sawa bagomba gukora kugira ngo mushyire hamwe ejo n'ejo bundi ibintu mwubaka umuryango ubwo ndiko ndavuga ku bantu batabana baba bafite gahunda yo kubana umukobwa umureka akore nawe yiteza imbere cyangwa se ushobora gukoresha n'amahera yawe ukamuha umutabwa ati genda ukore urumva mugashyira hamwe ubuzima bukabandanya nibaze ko ahanini byari ibindi umwami yabivuze yego nanje genre jewe mukurangiza narangiza kubwira abo bantu bafise iyo mentalite yuko umugore ategereza kuguma muhira canke umukobwa ese umukobwa ngo ntakore iki inye genre umuntu aguhifi genre uguhaye ifi ntakwize kuyiroba abakuroze kuri jewe mbona umenga twofashanya twese umva ni 50-50 nakujyana inguvu senkani je kuri je niko ndabibona ha mu rukundo tukabanda dukundana niho ngira ngo n'ama deception gabanuka kuko murazi ko ama deception ubunye ni menshi cyane cyo gituma kuri jewe mbona umenga twobigenza uko nyene araho gataha umugani wa Bella akakaguha agashoboye mukiga ngene mushobora kwiteza imbere mwebwe nawe muko muragendana hamunda yahari yego nivyo Yeje kubganje babivuze byose hanini amafaranga arakenewe muri relation amafaranga arakenewe mu bintu byose ahantu hose everywhere franga zinahitajika yes ku ruhande rwanje rero ati hanini uri umukobwa uko n'umuhungu nkuko rap yabivuze mwicarane mubwizanye ukuri bigende neza hanyuma mubwira ati be je ndarondera ifuko na urondera nakuruno guha gucyanye bikagenda neza babivuze de toute façon gusa ndabashimire cyane abantu twagiranye de Dushimire cyane umwami Katia gusa nibumvikanye gusa ibyumviro oya jewe nawe niduhuza jewe nawe niduhuza ikintu kimeze uko arake jewe cyakimeze ni je na Bella niwe Bella yatsinzwe no munsi wasuye kandi kwitwa mpaga wavuze ati amafaranga ntakenewe muri relation navuze ko akenewe mugatari cyane mugabo bivanye ariko arakenewe cyane watsinzwe byemere wakenewe cyane kuko twumvikanye bo Bella sinatsinzwe kubera iki wavuze ko akenewe cyane hari ibyo ntarinze ariko natahuriye hano ariko wewe okay afite ariko wari wavuze yuko amafaranga akenewe kuri jewe niko nabyumva mugabo arantahuje numva ko akenewe umviriza amafaranga ariho avantage na inconvénient tuyifata uko Rake ndagushimira cyane Rake urakoze cyane cyane tugushimire amen watakiganira urashobora gusoza Bella guys reka tushimire cyane byimazeyo ariko Bene nongera kugaruka ko abo bantu tuzobagarukana muri part 2 yes ariko Rake yavuze je nashimye cyane abantu bakundana imyaka basumbana imyaka nurabone Krista yatwawe n'ikijama gitwa n'umuji afisa amafaranga menshi cyangwa akuze cyane amusumba imyaka myinshi utabuguza na critique umgo Krista na olewa na mtu mkubwa jewe Beni ndongo n'umuntu afisa ansumba imyaka maza kuleta critique Krista ufise umusheri mubi atwaye umwana musumba nuvuga tuvyumva naza kuleta bla bla kwa Rake kuko nyene atwaye nuvuga umukobwa asumba imyaka bla bla zinakwamini kwa nini fanya maisha yako nifanye maisha yangu kila yunusi bigende neza sivyo nonega yes reka dushimira abantu bose mushaka ko mwafasha umwanya mukarakira ikiganiro kubagitangura gushikagire nimwe ba CEO bacu mundakuriga ko cyane kubera mutabirabye twe dushaka kugira ico turonka dushaka kuronka mugabojo ariko cyane cyane nyene wakoze subscribe kugira share uhe nabandi bakirabe kugira ngo ubuzima bubandanye namanda bigutsa Beni ko tubura abantu 2300 kubura na 2300 mengo kugira dukwize abantu jana so jya kuri Rock Official kugira ngo umuremere na muvandimwe afise indirimbo Rock Official mu kanya araza gushira video urumva ntajya dutebye ubwo yasohoye ubwo na video biri mu nzira kugira ngo umuremere muvandimwe aririmba neza twabigarutseho dushimira muri rusange abantu bose reka tuvuge ngo nagaruka nabo twakomerekeje araho mwakomerekeje ndafise ikibazo turazi ko Katia ari umuselibateri Rake akora duha conseil nyinshi cyane zuko mu rukundo ko vyogenda mbega Rake ari célibataire moi je suis en couple Bella elle est en couple et Bella était en couple célibataire engagé amalawe Bella était en couple c'est vrai ndajaruzi Rake ravyemera ngena umuvuga Beni rero je ngena muvuga urazi nanye Bella ndakwazigira umwihakane
sindamwe na bon tonto basi mvuge tonto bro aho uri hose uri grand frère Wubawe, nicyo zo kuzibira uje kundorera my sister urumva aho uri hose wubaho tuzozibira ngirira nabi Ben ngirira nabi mvuge akana ko bonus kumva bebe nuzobuzibiye kugira baguhe baguhike frank ajya bajibira gutyo mani mula talk man Krista ati bon sinzi reka tugere mbere ko wari ubajije ko ko abantu benshi ngaje batata mu nyandika inbox ati njya mu jabari abayisha pare sija kumurangira rake cyumva bazoze inbox ndayongire keeping private umwana mwiza twenga neza sinzi no ndamenda mubanire okay mwese kabisa guys ibintu tuba turiko turavugira ngaha siko mu buzima busanzwe umuntu abavuga turi ngaha kugira twigishanye umwica adatahura ibyo mutahuza nibaze ngo nugusazi canke iki tuba turi ngaha kugira ngo mutahure hari umwe ari bwicara avuga turara abana ikintu bavuze nico arega n'abantu bakuru baturaba abantu benshi cyane nibyo reka tubashimire tuvuge ati nahagaruka nibaza muri patrick turi kumwe n'abantu ibyamamare